Amahoro bakunzi ba Ghost TV. Ni Divan dushime turi mu kiyago ku Ziko benshi mukunda. Uno munsi tuzakuyaga ku bitandukanye ariko ikiyago nyamukuru turakibabwira mu kanya mugabo tumaye twidondore abariko baradukurikirana. Ndi kumwe na Celestin ntiharirizwa asanzwe akora iganiro c'ubuhinga n'ubumenyi karibu mu kiyago. Murakoze cyane. Turiko kumwe kandi na Emery dushime asanzwe akora ikiganiro c'ubutunzi. Ndagwaye ikaze mu kiyago. Murakoze kumikaze mu kiganiro. Yego. Rero no munsi dufise ikiyago kizagushimikira cyane kwisesagurwa ry'ubutunzi bw'umuntu kanaka, ariko turaza kurabira hamwe mbega ni igiki gishobora gutuma umuntu ashobora gusesagura, mbega bigarukira kuri we nyene canke no ku gihugu birashobora gushikako. Iyo bavuze itunga Celestin wewe wumva iki? Je bavuze itunga ndumvamwo ibintu umuntu aba atunze bishobora kuba amafaranga canke ibindi bintu bifatika. Ego Emery, bavuze itunga hari abantu ushobora no musi ushobora kuvuga ati je sintunze ndakenye, bakakubwira ati je vraiment ndakenye gose ntaco mfise, mugaco usanga no muntu adasiba kunywa agacupa. Wewe kubwawe itunga rigisiguriye? Ku bwanje nibaza yuko ubutunzi ni umugwi w'ibintu umuntu aba afise, soit aba ari ayo mafaranga cyangwa agashobora kuba atari ayo mafaranga umuntu ashobora gukora. Yego umuntu arashobora kuvuga ati ngo ndakenye ibiki n'ibiki, gutyo nyine ugasanga yamuri wa muntu ariko aranywa agacupa, yamuri wa muntu ariko araryoherwa, yamuri kwakora mugabo ugasanga misi yose yamari karirira mugabo ibyo yama bikora misi yose. Uno munsi hari ikibazo mpanagaragaza kwibaza kavuga none ko ushobora kukirengera gute. Turasanga tuvuga ngo igihugu kirakenye mugabo tugasanga hari abantu bafite amafaranga nubwo tutaba bayafise. Hari abo dusanga mu bubare size no mu gitondo bugica n'ubundi kuva ku wa mbere gushika ku wundi wa mbere adasiba. Sindiko ndavuga abantu n'inzoga bonyene no mu bindi bitandukanye. None ku bwanjye ugerageje kuraba ingene igihugu cyacu citunganije, ugerageje kuraba nkawe mbega iyo umuntu ariko arasesagura ubutunzi bwiwe bigarukira kuri we honyene canke hari n'abandi bashikirwa cyane igihugu? Gerageje kuvuga umuntu ariko arasesagura ubutunzi bwiwe si we wenyene aba ariko wewe ntariko arahomba cyane kubera wewe aba ariko arasatisfeza iyo besoin yo baba bashatse gushika, aba ariko arakwiza ibyo aba ariko arashitsa ibyo wewe yipfuza. Mugabo ku rundi ruhande naho aba ariko arahombya peut-être umuryango wiwe n'igihugu kikavura gishikirwa kuko urumva ariko arakoresha nabi twavuga gukoresha nabi ubutunzi, kuvuga ubwo butunzi icyo bwoba burashobora gukora neza kugira ngo gateze imbere igihugu mu gihe ariko arabusesagura butariko burakora ibyo bwagenewe aba ariko arasesagura. Ariko uno munsi nashobora kubona jewe mfise ibihumbi 100, ibyo bihumbi 100 ndabinywamwo inzoga kandi izo nzoga zirariha amakori. Inzoga gusa, inzoga canke sinzi ibyo yojamwo cose tuko tuvuga inzoga kubera igihugu cacu turafise ikintu cyamaze kwinjira, ikintu cyose kibaho no gusangira. Tusangirira ku gacupa ku kagwa. None ayo mafaranga yinjira sinzoba ndiko ndinjiriza igihugu kandi uwombwira gute ko nasesaguye kandi ndiko ndinjiriza igihugu? Rega divenda kwereka urashobora kuba uri kurindiriza igihugu mu gudasesaguye sibyo? Aho mugabo nanje shakere nisigura mugabo cyane ukiri ngaho nyene hari n'abantu bavuga yuko bakwiye no kwiwa akuhi ati aba yarakoze ari kandi ibyo agacupa kugira ngo birumvikana. Mugabo urashobora guteza imbere igihugu, urashobora gushigikira igihugu mu gutanga amakori cyangwa mu gukoresha amafaranga yawe utarenze gusesagura. Yego birashoboka. Celestin ibintu ariko aravuga je ndavyumva mugabo hari ahantu haguma hagaruka. No munsi turashobora kuvuga ati eka ubutihaye ahubwo azuhanwa nk'uya. Ego igituma dive ivyo ariko aravuga ku ruhande rumwe womengo nivyo mugabo ne bajya nabo bacuruza
nkajya Bacabaho wabivuze go kandi nabo urumva mu gihe ariko arakora mu mategeko hariyo amafaranga atanga y'ikori n'ibiki kandi ayo mafaranga babakiriye canke baba bamwe baza bamwe bagura ego bagura bataje urumva naho nyene ni kibazo na ubutunzi bw'igihugu bisigura ko umuntu arasesagura arafise ikintu yungura ahubwo ku ruhande rumwe kujya yabivuze hari ico yungura mugabo urumva nk'umuryango nawo fata nk'umuntu afise abana yigisha akaba afise umugore mu nzu n'umukozi ugasanga yarashe canke ko gutanga ivyo gufungura biragabanutse gatoya ahubwo agiye mu bintu byo gusesagura urumva agiye mu nzoga n'ubu iriheruka hariyo barigeze mu myaka iheze kuduza ibiciro by'ibinyobwa rero umugabo yari atashe atangura kwidoga ngo baduza manura ngo baduza manura nibatabura ivyo byari nibaduza manura ivyo n'ibiki kumbe yavuga ati baduze ibiciro manura irasiyo n'ibintu urumva nk'ivyo abanyeshure urumva barashobora no guheba ishure kandi murazi yuko ugwaruka nikazoza ku gihugu urumva bizokora ku gihugu bya bindi bita indirectement canke à long terme ariho ngana tuko turavuga ku miryango mugabo twibuke ko hari n'abantu bafise ubuzi ngata miryango bafise imwe uvuga ngo ndafise umugore ndafise umwana none ko iyo nawe uvuga ngo ari kasesagura gute kandi ariko arabaho ubuzima bwiwe je ico no kivuga cyo gatoya opete naho tawufise umuryango utavuga ati ndiko ndondera naka none ubayeho gute ubayeho kugira uzoshike kuki sivyo vuga arafise ivyiviro givyo vuga ngo je by'imiryango nzanira arashobora kuba afise n'abavyeyi ashobora no gufasha mugabo nta muryango afise muri kano kanya yo kwitaho nye bya bindi uvuga ngo ntegerezwa uko utasha ugashika muhira ufise umwana ufise n'umugore ufise n'abandi bantu bategerezwa gufashwa nawe ngaho sico kimwe n'umuntu oya urumva dive mu bisanzwe kuba kwimenya ukagura akantu byari bisanzwe muga murazi yuko mu bintu by'ibinyobwa hari akajaba bakunda kuvuga ngo muribuka kwigerera urumva rero mu gihe wigereye ni sawa ego nico gituma bagashira ko kuko bavuga mu gihe utezo uri kwigerera ukarenga warengeje uzoba uri kurasesagura bwa butunzi kandi nane wewe umuntu atakwifuza gushorerwa yo barinde rega nange mu vyumve kumudandaza ego kumudandaza harinze kubaho gusesagura hari umuntu ari karavyungukiramo mugabo umbwiye nk'umuntu akiri muto tuvuge nk'ugwaruka abantu bakiri batarashikana ya myaka yo batarubaka niko ndavuga uyu muntu wambwira ko ari kasesagura gute kandi ariko arabaho ubuzima bwe kandi kuryoherwa birakenewe none fata y'ubyo bijyana imariye mu kuryoherwa ndasangiye n'abagenzi kandi umenye rimwe bahora badatubwira ngo udasangiye n'abandi hari ibintu ubura hari abaronsa akazi mu kabari none uyu muntu wacubwira ngo reke gusenga ngo areke kuryoherwa gute urazi dive ikintu kimwe je novuga ngaho kugira ngo tubibone neza dushobora guca twibaza mbega umuntu adasesaguye nawe ubwo hari icyo asahiriza ku butunzi bw'igihugu urumva nimba wumva ko udasesaguye ariko arasahiriza ubutunzi bw'igihugu mu guhera kuri we nyene ubwiwe cyumva ko n'uri ko arasesagura nawe nyene ariko aratuma ubutunzi bw'igihugu bugabanuka canke bimera nabi kuko urumva dive hajya kuronka ibintu nivyo mugabo hari ico bita gestion gutunganya ibintu neza ni nka kujya dive umuntu agwaye utoca uvuga ngo je ndarenze gose ukacunwa imiti inarenze rwa rugezo ivyo bita doze ngo canyira n'ingoga oya urumva haraba kwigerera bivanye nivyo ugomba gushika kuko ico dive uri kuravuga iyo usesaguye ho bikarenza urugero usanga nawe mushahara wiwawe nawe ubwawe uguma mu madeni urumva dive uruko uragurana abantu amadeni numva yuko hariyo ahandi abantu umwe yogize imigambi yiwe yamera arayakuguranye numva yuko imigambi icifa imwe kandi imwe muri yo ikozwe biraza gusahiriza ubutunzi bw'igihugu urumva ariko bisanzwe ibintu udashoka kubona ubwo nyene mugabo ugiye kura iminyuro ugiye kuraba hari hantu ushika ukabona ko neza ariko asagura ubutunzi bw'igihugu ariko none je ndafise akabazo gatoyi nce ndabisha kuri Emeri tuvuze ngo gusesagura turabona neza ko ari ikintu kitigishwa no mw'ishure
kitigisha mu ishuri ngene umuntu ashobora gufata ubutunzi bwiwe ngo abutegure neza avuge ngo jewe romva ni ibintu twiga mu byigwa mugabo bimwe usanga umengana ibintu by'ibiharuro hamwe uvuga uti ngiye mwishira hamwe kanaka nkazobura n'urufaranga rumwe bazonyirahira mugasanga si ibintu bija mu buzima busanzwe mbega wowe ubona hari ingaruka yuko mu mashuri twigamo baratwigisha ico kintu cuko umuntu ategeza gutunganya ubutunzi bwiwe uko angana kose bigarukire gusa mu bijya ngo twifuza gukora Ofete uravye ingene inyigisho zacu zitunganije haba canke tuvugira ha mu Burundi bwacu hari wacu uravye ko inyigisho zitunganije ingene zimeze naho zo kumva umuntu akubwira ngo urumva ngo ni waronka amafaranga turiga ama economy turiga gestion des entreprises biki mugabo niga ko inyigisha canke muri bijya bitabo dusoma canke handi mwigisha zo kubwira ngo urumva rero ni waronka amafaranga yawe uzoci yabika ku ungu yagenze uku nta namwe uzobisanga iyo rero iza kuba ikintu kiri muri wewe indani conscience yiwawe iza agatima mpembero kiwawe kaza kugutuma tijena neko ndose ana mafaranga ko ndose ibi ndabitunganye gute iko rero utagafise canke sinzi yuko novuga ko gakora nabi kadakora neza naho muco usanga rero urashobora kuba gafise ikibazo n'ibyo nico gituma rero iyo gafise ikibazo canke kadakora neza uco usanga uri kuragira uri muri Gusesagura ry'ubutunzi hamwe haza kugera nk'uko Celestin yabivuze uza gusanga dufate amaheru hembwa adashobora kukumaza nk'indwi zibiri canke zitatu haza kugera mu ndwi ya kane y'ukwezi guhera usanga atana musigaranye kandi iyo wari kuba wayatunganije neza goshoye kurenza ko n'imisi ningahe ariko none ibyo tutiga ku ishuri turazi neza ku ishuri tatwigisha ibintu byose twaragejeje kuraba nawe ka Celestin avuze ngo mu ishuri nituvyiga tugarukira muri bya bindi bidutuma ngo tuzoronka akazi tugashobora gutunganya neza amafaranga y'abandi bantu mugabo twega yacu bikatunanira nane bigarukira muhira ku kazi honyene mbega ku mashure mbega muhira hoho ni gute mu kibano cacu ico kirago kumenga kiragoye kuvuga utangura kucyaka yayindi ya 30 ningahe abantu bose tubatwigana cyangwa twiganye bariko bararongora jewe ndegeze he ugerageje kuraba ni izihe ngaruka uri kurabona zishobora kuba ziva ko tutayaga ibijanye n'ubutunzi mu miryango yacu cyane cyane nubwo tutaba dufise abavyeyi mugabo turaba dufise abantu batwegereye ingaruka dive ni nyinshi gose kuko urumva n'ubundi uzoguma erega dive ni ibintu bibiri hariyo gusesagura ntubimenye no gusagura ukabimenya rero umaze kubimenya ubugomba ukire rero igiteye ubwoba nabantu benshi basesagura ntibabimenye wowe akaguma akora azi ngo ari mu nzira yo ni mugabo kuvuga ngo gusesagura ukabimenya nego no kutabimenya ibyo bintu sindabitahura neza imaze kwitwa gusesagura ego ntibabomba bari bibi oya hariyo dive hariyo umuntu ashobora kuvuga ati jereka ndabikore nuko nyene nikigene wavuze iyo umuntu yakuze akaba atabibayemwo canke mu muryango ngo babimubarire wewe ariko arabikora abona umengo ariko arashira mu ngiro ibintu bisanzwe ntavyumvira nkuko dive nageze kuja ahantu ibinyene uvuze ari ibintu utiga mu ishuri mbwa wiga mu buzima busanzwe umuntu arabaza abantu ati urashobora kwicara ukavuga amahera uhora ukoresha mu kwezi wewe nkaya déplacement ayo gufungura aya mayinite ivyo cyose ati wowe bimbarira urumva bishobora bikibazo bakizanye uca ubanza kwanza ukamenya ngo rindira nje kuvyumvira uwo muntu yaciye abahereza umwanya kumbe dusanga abantu bakoresha amahera menshi arenge ayo binjiza na bya bindi urumva umuntu ngene abaho reragerageza urabe umuntu ahembwa ibihumbi amajana 2 mugasanga aba mu nzu y'ibihumbi 150 none rega n'umurisi waho ku buntu bw'Imana none bafaranga kuja kwihara atashaka kwi bikuntu k'Imana mugabo urumva Imana nayo yaraduhaye ico bitubwiye ngo tubukoreshe mu bisanzwe rero dive niyo mpamvu iyo uri kurakora ibintu byose urashiramo igiharuro si bivyonyene vy'amahera wa wakore hari n'abandi bagira imigambi bagasesagura ntabimenye canke bagahomba ugasanga umuntu aruguruje kano kakabotike
canke akamyene ko kwiyungunganya mugabo kubera atigera aharura kimwe nariko ndivuga cyo guharura ugasanga ariko akorera mu ruhombo ntabimenye ngo usanga azokwikangura byose vyaheze vyaheze yatembagaye mugabo iyo uruko urabona ico bita nuvuga ico bita état d'avance ukuntu biriko biragenda kukena ibintu biriko biragenda ego ukavuga uti je ngango mba mpombe reka ngabanye amadepense ajya mahera nsohora kubera ntayagabanije nzogenda akagirire ngende wese mugabo iyo uri kuraharura rero ni kimwe navuga ati hari gihe usesagura ntubimenye iyo rero ubimenye uca wigarura urumva ukaraba ico wokiza mugabo abantu benshi nuko hariyo n'abatabimenye mugabo n'abandi bavyirengagiza akabikora avuga ngo nakarimo mu kuzimu ngo ntanja ziriyo urumva naho uzobitwara ngo naho uzobitwara urumva ngo reka ngo niyo hakuye ngo narakoze ngo reka naje ngo uribona ibintu nk'ivyo abo rero babandi arazi ingaruka mugabo ariko aravyirengagiza rero turakwiye kuza turabiganira mu mibano mu mico yacu ati mu miryango yacu ati mbega mwebwe ubutunzi bumeze gute niyo mpamvu ubu bariko barambwira cyane ugwaruka kuja mu bintu by'amashira hamwe amakoperative bikubera hajya harimo ibyaro birenze rwose ku buryo igihe byose mukora naho abari amafaranga 10 ugize imana ho bakakugira wa mu trezorier cyangwa umunyabigega niwe uzobona yuko amahera 5 ari amahera menshi rwose mu gihe aba atarayo wawe kubera hageze mu gutanga tuvuga ajya maraporo byegeranyo barayakubaza aya byagenze gute ibaze rero yaba nawe uzurihereza icegeranyo ukazuri icegeranyo bareba kubikorwa urumva wosanga kandi rero ugiye uragira ivyo bintu wosanga amahera uziganije azarafasha no mu gusahiriza utuzi kubera urazi igihugu si ikintu kiraho ni twebwe n'abantu ivyo ukora byose uteza imbere ukiteza imbere n'igihugu naco kiragira ico bita akoyoko yego ariko none kugira ngo turangize kino kiyago rumva kugira tuvuge ngo turakimaze byo tugora kubera ni ikintu tugerageje kuraba umuntu arashika mu myaka 30 20 ningahe ngasanga umubaza ati urafise ni konti irika amafaranga 1010 byo mugora kubwira ngo arayifise mugabo umuvuga sagara yafisemwo mugabo afise ibindi mutwe yiwe kandi n'umuzi sinza gusiba agacupa canke nza gusiba none ni giki umuntu yokora kugira ngo ashore gutunganya neza ubutunzi bwiwe muri bikafise turafise ubutunzi bushobora kuva mu matongo turafise ahantu hatandukanye emeri ni giki umuntu yokora hanyuma inyuma y'ibyo ni giki igihugu gishobora gufasha kugira ngo kurumba uko biri kose ninasesagura umuryango wanje urashobora kugira ibibazo byuko umwana ntashobora kwiga kandi uwo mwana nasinzi ikintu yovuyemo none ni giki igihugu naco coce gikora inyuma yuko umuntu ashobora gutangura gukora iki kugira ngo ibyo bintu bikunde n'igihugu n'igiki coshobora gufasha icyambere na mbere cyo kugwa cyoco nuko umuntu wese yiraba ku gatwe kiwe bafite auto evaluation ukisuzuma eske jewe mpagaze ku ruhande ruwe ndi mwabasesagura ndi mwabadasesagura umaze rero kubona aho hagaze ni bimwe Celeste yavuga umaze kubona aho hagaze ni yambo yo gukira umaze kubona aho hagaze ati je ndi mu basesagura ubutunzi bwanjye ndabukoresha gute ni ibihe by'akamaro ndiko ndabukoresha ni ibihe bitari by'akamaro ndiko ndakora umaze gutoramo rero mw'ibyo bire kabona ati bugi ibintu nta kamaro bifise ndiko ndakora kweri ko tobihagarika urabihagarika hamo muri ya utebare muri kwa kwisuzuma kwawe ukavuga ati kuva no munsi ntangore gukora iki niki cyo tuma mva mw'ibintu byo gusesagura kugira ngo ntangore kuziganya ubutunzi bwanjye kugira naho icyo navuga sindi uvuge ngo urumva ngo boca hatunganywa nk'amategeko yo gupfunga abasesagura byogorana no kubamenya mugabo barashobora gufata nk'inyigisho mugano umuntu ntabo zizamo bose mugado dufate nk'inyigisho mu mashuri yego naho ne byokunda mugabo oya naho biri uko emeri ku gihugu reka nunganire gato naho cyari kuri emeri nuko ku gihugu ugiye kuraba ruguru
niyo biba biri ku bantu bafise imiryango usanga mu ntara zo hagati mu gihugu zo hagati mu gihugu usanga ariyo ivyo bita intwaro ziva hejuru gushika hasi ugasanga no mu gacimbiri hariho bita abashinga ntahe ku buryo wewe uri umushinga ntahe ukaba uko utari ko ufata neza umuryango wawe barashobora kukwitwarira mu bashinga ntahe urumva nabo intahe igukubise mu gahanga na mande canke bakaguciya dawe ku buryo nawe ushobora kwikubita agashi ivyo nivyo igihugu nuvuga yosahiriza ikindi naco ni no gutera intege abo badasesagura nimba boshira imbere imigambi bakayifata mu mugongo kugira ngo nababandi babone yuko nabo hari ico babajyanye ego niho batabonye akoyoko ntibabona ko ari ico bariko barahomba nico ruvaga je no vuga ego nibaza yuko kugira ngo dushobore kuba dutunganya neza ubutunzi bwacu hari ibintu byinshi byinjiranamwo hari uwashaka kuvuga ati jewe ubutunzi simfise iyo ndagukura nakaze nifitiye mugabo wagerageje kuraba ingene umuntu abaho uko biri kose nta muntu abayeho nk'akanyoni n'umuntu adakora arashobora gufungura adapfuye kuko nta muntu ashobora gupfishwa n'inzara ku munsi ku masaha abiri yonyene nta muntu ashobora no kubaho umwaka wose adafungura uko biri kose hari ikintu cyitwa ubutunzi canke akantu kose akantu gatoya rero kugira ngo tubwire abantu ndiko turabwira abantu kugira ngo ntibasubire kuryoherwa sico ariko nta nuwo mugabo turakeneye gutera imbere tuzi twisange twifutse byamaze guca ni nayo mpamvu twatumirira mu miryango yacu abagenzi bacu nka kuno two turayaga muri kino kiyago cacu ku Ziko tuze turabiyagako ubutunzi ni ikintu gikomeye mugabo kandi utamenye ingene tushobora kugitegura neza kugitunganya neza bishobora gutuma twebwe ubwacu tubananga tuje inyuma ugasanga kwezi ntushobora kugushikana kubera nyene ibintu byifashe nabi kubera gusesagura konyene ariko kandi no ku gihugu birafise byinshi byica nkuko tubona ko amadeni araba menshi abantu hakaba imamanza menshi abantu bakicana rimwe na rimwe ati wewe amafaranga ufitiye byaranse kuyansubiza kubera gusesagura kwawe ugasanga nyene ni bibazo rero mubandanye muyaga ku bijanye n'ubutunzi mubandanye muyaga ku bijanye no gutera imbere kumwe wese mu kiyago gikurikira zoyaga ibintu bitandukanye mwari kumwe na Divan Dushime hanyuma na Emery Dushime na Celestin Yarerizo yego cari kiyago ku Ziko Imana ibahezagire naho utaha